ewe Burundi bwacu, ewe Kirundi cacu, Barundi kazi, eka mbere namwebwe mwese nshuti z'Uburundi mwumva ururimi rw'ikirundi. Igenekerezo rya 21 Ruhuhuma n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire. Hano iwacu i Burundi twahisemwo kuwuhimbaza dushingiye ku civugo kivuga kiti tugire ikirundi ururimi rwikwije, ikimenyetso c'ukwikukira, inkingi y'iterambere rya bose. Barundikazi, iyo turiko turadondagura amatungo n'amahirwe Uburundi bwo kwiratira, hariho kimwe dukunda kwiyobagiza. Burya kubona umuntu ava mu ntara y'Uburundi aja mu yindi, aho hose ahaciye akavuga bakamwumva, nabo bavuga akabumva, iryo nitunga n'amahirwe bikomeye cane Imana yaduhaye. Ntimwibaze ngo mu bihugu vyose nuko biri. Tumaze rero kuzirikana iryo tunga n'ayo mahirwe duhabwa n'ururimi rwacu, ikiba gisigaye no kururyamako kugira ngo ntiruhure n'ivyo ruhungabanya. Hanyuma duhejeje kurukingira tukarufasha kubandanya rutera imbere. Umuntu wese azi Kirundi acumviriza ngira aramaze kubona ko kigeramiwe, atagikozwe kirashobora kuduca mu myanya y'intoki. Mu kwerekana ako gahabwa gahanamiye Ikirundi, reka duhere kubiboneka n'ingoga. Ubu n'abantu bake bashobora kuvuga amungane nka 10 mu Kirundi utumvisemwo amajambo y'urusobane avuye mu zindi ndimi. Aha rero ntituvuze abiharaje guturubika Ikirundi bakakivuga uko kitavurwa, haba mu nyubako y'amajambo, haba mu ndinganizo y'ukungene amajambo atunganijwe mu ryungane, haba ugukoresha amajambo mu kibanza kitari cayo ufatiye ku nsiguro n'ibindi. Uza wumva ngo murameze neza, aho niyo batavuze ngo mumeze bien. Ukaza wumva ngo kirya kintu bacitwa, aho ga abashatse kuvuga ngo bacita. Ukaza wumva ngo umuntu kanaka yanditse amateka, aho ga abashatse kuvuga ngo yabaye rurangiranwa. Ukaza wumva mu rubanza rw'ubukwe ngo twagomba dusabe abatante n'aba oncle nabo bazane amakado yabo, ngo kandi bagerageze kuba rapide. Aho rero ugasanga mu babwiwe harimwo abatazi no kwandika urudome A. Mbaye
ndaretse igifaransa n'ibindi n'ibindi. Muri rusangi indimi zo mu mahanga ziriko zirasatira bimwe bikomeye ururimi rw'ikirundi, gushika mbere naho bamwe basa nkaho basigaye banebagura ururimi rwabo, bakumva bovuga indimi zindi. Kudacambirwa ururimi umuvyeyi yakonkeje ni ukudakunda akaranga k'igihugu cakwibarutse. Iyo ukunda rero akaranga k'igihugu cakwibarutse, iyo udakunda akaranga k'igihugu cakwibarutse, n'ico gihugu ntuba ugikunda. Igihugu utagikunda ntushobora no kukirwanira. Rero tubivuge tubisubire, hariho isano rinini hagati y'ukwiyumvamwo ururimi igihugu cakonkeje no gukunda ico gihugu. Ihanga riregarega ku rurimi rwaryo, rigakamira mu coze ivyoza kuruhungabanya, ntiriba ririkukira koko, ntiriba rirazirikana ko ari hanga. Ivyo ari vyo vyose, abantu baturubika ikirundi bamenye ko batariko barafasha Uburundi. Natwe nk'abarongozi n'abakunzi b'Uburundi ntituzokwemera ko babandanya batwononera ururimi Imana yatwihereye. Dutegerezwa kurukingira. Kurukingira navyo vyogorana tutaruteje imbere. Ibi rero birahambaye. Ihangiro ryo guteza imbere ururimi nukugira rwikwize nk'uko biri mu civugo, gutyo ntiruze ruratira amajambo hanze, co kimwe n'ibindi bintu bigize ikibano. Ururimi rugenda rwisunga ibihe isi igezemwo. Iyo rutabigenjeje uko, rurasubira inyuma, mbere rugahona. Kuko nk'uko abahinga mu vy'indimi babivuga, aho isi ubamwo igarukira niho n'ururimi rugarukira. Bivuga ko uko isi ubamwo yaguka, ariko n'ururimi uvuga rutegerezwa kwaguka. Ivyo bisigura ko umuntu aronka amajambo y'ibintu abamwo azi kandi bimukikije. Twebwe rero aho hantu twaraharegareze ko cane. Ibintu bishasha na cane cane ivyo mu nyigisho n'ubumenyi, ivyo tutamenye nkeka imbere y'umuzo w'indimi zo hanze, nta majambo yavyo mashasha twigeze tubironderera. Mu bindi bihugu ikintu gishasha kivutse, ubwo nyene hariho urwego ruca rukorana bukwi na bukwi, rugatora ijambo. Dukunze gutanga akarorero k'igihugu kibanyi ca Tanzania. Ikintu gishasha kivutse, haba mu vy'ubumenyi, ivy'imibano n'ibindi, ubwo nyene baca bagitorera ijambo rifise umuzi. Mu Giswahili bacita nk'akarorero corona canke COVID ya 19.
yabaye ikiza, baciye bayitorera izina ry'igiswahili, ukumva bavuga ngo uviko 19, aho kuvuga ngo covid ya 19. Mbega twebwe n'abahinga dufise mu Kirundi twarananiwe no kurondera ijambo ryovuga covid ya 19? Kubera iki twokwama na ntaryo dutira hanze ngo diplome? Kubera iki tutovuga indangabumenyi? Kuko n'ijambo impamyabushobozi benshi dukunze gukoresha, ngira ngo murumva ko atari Kirundi. Dutegerezwa kugira ikirundi ururimi rwikwije, kandi birashoboka. N'ahandi barabishoboye, ntibafise ibitereko by'ubwonko bubiri. Kubera iki ari ngombwa ko twogira ururimi rwikwije? Kugira ururimi rwikwije ni kimwe mu biranga ukwikukira nyakuri, ubwigenge nyakuri, ubudahangagwa bw'igihugu. Hari ibintu byinshi turegaregako biturutse ku mengo ntituraja mu mpwemu yo kuba ihanga rifise ibiriranga ryiratira nk'ururimi. Aho turahasamarira. Uburorero ni bwinshi, tuvuge bukeya kandi tumakura. Mu bihugu vy'i Burayi, utabanje guca urupapuro rwemeza ko wize ururimi, ntushobora gukora akazi na kamwe, na cane cane akagutuma uvugana n'abenegihugu nko mu buganga, mu bwigisha n'ahandi. Mbega twebwe abanyamahanga bakora muri ivyo bisata, ubwo barafise impapuro zemeza ko bize Kirundi? Ubwo tuvugishije ukuri, nko kuja kuvura ingwara canke ukaja kwigisha mu mashure yo mu Burundi utazi Kirundi, ubwo nta ngaruka mbi bifise ku mwimbu w'akazi kawe? Amatwi ansumira. Abakoroni imbere yuko baza hano mu gihugu c'u Burundi, babanza guca mu Bubirigi kwiga ururimi rw'igifaransa, mbere bakiga n'ikirundi kugira ngo bazoshobore kuvugana n'abarundi. Akandi karorero kerekana ko dusamara ku bijanye n'ururimi rwacu. Aho iwacu i Burundi hariho amashure abana batiga ikirundi, kandi agasohora indangabumenyi zemewe mu Burundi, zemerera abayizemwo gukora mu Burundi. Mbega ubwo ivyo mu bihugu bizi akamaro k'ururimi rw'igihugu vyoshoboka? Aho umuntu yoja nko mu Budagi, mu Bushinwa, agashinga ishure ritanga indangabumenyi zemerewe gukora muri ivyo bihugu, abasohotse ayo mashure batigeze biga ururimi rwavyo. Mbega kubona hariho amashure mu Burundi atigisha ikirundi kandi yigamwo abarundi, aho si ukugufiriza ururimi rwacu? Aho uko sugusubiza inyuma canke mbere
ugahakana ukwikukira ku Burundi. Kandi aho bigoreye hariho abavyeyi banezerwa no kubona abana babo biga mu mashure batiga ikirundi, bakubitize agatima mpembero ku Burundi, bibuka ko ari abarundi. Akandi karorero, mu gihugu cacu iyo hashikirijwe ibisabwa kugira ngo hatangwe akazi, urumva ngo uyo muntu ategerezwa kuba azi icongereza n'igifaransa. Ni hake uzokumva bavuga ngo uwo muntu ategerezwa kuba azi ururimi rw'ikirundi. Uko biri kose ntivyumvikana nk'ingene umuntu yoza mari ngo azanye ishirahamwe rikorera mu Burundi, hanyuma akabakorana n'abanyagihugu avuga ko aje gukorera abanyagihugu, ariko ugasanga mu bisabwa kugira ngo uronkemwo akazi ntihashizwemwo kumenya ururimi rw'ikirundi. Mbega abarundi ko tuja hanze tugategekwa kwiga indimi zo hanze, abanyamahanga baje kuba mu Burundi barategekwa kwiga ururimi rw'ikirundi. Mbega twoba twarikukiye gute mu gihe umunyamahanga aza akadutegeka ururimi dukoramwo akazi kiwe mu gihugu iwacu? Nimba turabarundi tukaba turiko dukorera i Burundi, tugakorera abarundi, ni kuki tutokora mu kirundi? Ivyo bibazo vyose umurundi akunda Uburundi yovyibaza. Ikiriho nuko muri rusangi ivyari magera bigiye kugerura. Mu Bushikiranganji turamutswa, mu vyo tujejwe harimwo imico n'akaranga. Ivyo navyo ntivyoshobora gutera imbere, aha mvuze iyo mico n'akaranga, mu gihe ururimi rubivuga rwobandanya ruyongobera. Nico gituma twahagurutse kugira ngo ikirundi kigarukirwe, kandi ntidutamba twirorera, kuko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yararivumereye, yaraye arivumereye ko ikirundi arico kigiye gukoreshwa mu biro. Ivyo mbere vyaje gushimangira ingingo yapfunditswe mu myiherero y'urwego nshingwabikorwa rwa leta, haba yabereye i Gitega n'i Bujumbura muri Gitugutu mu mwaka uheze, haba wabereye mu Kayanza kuwa 3 gushika kuwa 4/0 uyu mwaka w'2023. Mu bijanye no guteza imbere ururimi rw'ikirundi, imwe mu ngingo zafashwe zihambaye ivuga uko gukurikira: guha agaciro ururimi rw'igihugu ari rwo kirundi mu ndinganizo y'intwaro y'ivy'igihugu c'u Burundi. Ivyo navyo bigaca mu gutunganya amanama mu kirundi, kandi n'ivyegeranyo hamwe n'ivyavuzwe mu nama bikandikwa mu kirundi, gutyo habe akigoro ko kuvuga ikirundi. Barundi kazi, ikirundi kimaze kuba cikwije,
tukagiha ubwigenge, naco kikatubera ikimenyetso c'intahe y'ukwikukira, twese hamwe tuzotera imbere. Muti gute? Nkurikije icivugo, naha nyene twagomba guherahereza. Harya ibintu vyose twize mu mashure, ibintu vyose tuzi, iyo tuvyiga mu rurimi twonse tuba duteye imbere cane, kuko uvyemera utavyemera, ikintu wize mu rurimi utumva neza uciga imirenzako, ntucumva ku rugero rumwe n'uwacize mu rurimi azi neza. Ikindi, ibintu vyose twize mu mashure tuzi, umunsi twohindura mu Kirundi, hanyuma n'ubundi buhinga n'ubumenyi bwose buza buravuka tuza turabuhindura mu Kirundi, umunsi ivyo vyose twobihindura mu rurimi imiliyoni zirenga 12 z'abarundi zumva, zivuga, zishobora kwandikamwo, zigaharuramwo, nukuri turavyemeje, igihugu c'u Burundi mwobona kiduga mw'iterambere nk'umwami. Ivyo abantu benshi ntibaravyumvira. Mbega mwibaza ko ari kubera iki mu gihugu nka Ethiopia ikintu cose citwa icandiko kimanitse ku mabarabara canke ku mazu usanga canditse mu Congereza, ariko munsi bagaca bacandika mu rurimi rw'igihugu cabo? Mbega mwibaza ko ari kubera iki Abashinwa bagiye kwiga hanze, bakiga mu ndimi zo hanze, ariko ivyo bize vyose basubiye iwabo bakabishira mu Gishinwa? Ivyo vyose no kugira bene gihugu bose bamenye ibibakikije, ivyo barimwo, aho bageze, kugira badugire rimwe, gutyo bose badugire rimwe mw'iterambere. Mu gusozera, nagomba nshimire abateguye ibikorwa byose bijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire, na cane cane kaminuza y'u Burundi n'ikigo nkingirakirundi bisanzwe biri mu Bushikiranganji bw'indero n'uburondeza ndorabuhinga, hamwe rero n'ikigo ndangakaranga c'igihugu Sebulak